Uno musi duteye ku munsi ugira 35 wa rugendo rw'amahoro. Ya misi 40 turi mu rugendo rw'amahoro. Murumva yuko dusigaje imisi mike kugira ngo turangize ya misi 40. Reka ndabibutse ijambo ry'urufatiro twishimikije muri iyi misi 40. Ni ijambo riri mu ngoma ya kabiri igice c'indwi ku murongo waco wa 14. Ni ijambo rivuga riti: niyo abantu bitirirwa izina ryanje bemera bakicisha bugufi bagasenga barondera mu nyonga hanje bakava mu ngeso zabo mbi, jewe Uhoraho nzobumva ndi mwijuru ndabaharira ivyaha vyabo kandi ndabakirize n'igihugu. Voilà, iryo niryo jambo twashimye yuko riba ijambo ry'urufatiro. Twavuze duti iki gikorwa cyo kwisonzesha mu misi 40 kizotuma tugira inyungu zine. Inyungu ya mbere twaravuze yuko uku kwisonzesha kuzotuma tugira amagara meza. Ico ni kimwe, yaba amagara yo mu nda canke amagara yo mu mutwe. Voilà. Ikigira kabiri twavuze yuko tuzokura mu vy'impwemu. Ikigira gatatu twaravuze duti mu vya politike bizotuma tumenya neza ico dukwiye gukora canke tumenya ko dukwiye kugira urunani kugira ngo duharanire amahoro. Guharanira amahoro navyo bisaba yuko abantu bamenya ko babwirizwa kwibabaza, kwiheba, kwitanga kw'ikimazi. Ica gatatu arico ca kane, murantunga, ica kane nakigoro. Twaravuze yuko umuntu wese ari mu rugendo abwirizwa kugira kigoro bimushobokeye kugira ngo dufashe abatishoboye canke bantaho nikora bari muri twebwe. Voilà. Rero tukavuga duti wazoba ari umutima w'urukundo, uyo azoba ari umutima w'impuhwe twerekanye kuko na Bibiliya canke ijambo ry'Imana nico ridusaba. Uno munsi nagomba dusubire twigira ijambo turice mu mizi neza na neza, ijambo ryo kwicisha bugufi. Voilà. Bibiliya iravuga cane ko uwicisha bugufi umunsi umwe ashigwa hejuru, uwishira hejuru nawe umunsi umwe agacishwa bugufi. Muramaze kumva bavuga ngo l'humilité précède la gloire. Voilà. Iryo jambo riri mu Migani 18 ku murongo wa 12. Haravuga ngo ukwicisha bugufi vyitangira imbere ugushigwa hejuru canke icubahiro. Voilà. Rero abantu benshi haraho usanga batabitahura, uno munsi tugomba tubice mu mizi kugira ngo babitahure. Dutangura tumenye yuko ukwicisha bugufi ari ikintu kimwe mu biranga umurongozi mwiza canke mu biranga uburongozi bwiza. Umurongozi mwiza yicisha bugufi. Iyo abarongozi bicisha bugufi, ibintu byose bigenda neza. Ukwicisha bugufi niko gutuma igihugu gitera imbere. Ukwicisha bugufi niko gutuma abanyagihugu baja hamwe maze amahoro agasasagara kuri bose. Mama Teresa w'iKalkita canke Mother Teresa aravuga ati: ukwicisha bugufi konyene, ukwicisha bugufi kugizene konyene gusa niko gushikana ku bumwe, ubwo bumwe nabwo bugashikana ku mahoro arama. Voilà. Gandhi aravuga ati igikorwa canke service wotanga uticishije bugufi kuba ari ukwikunda, buba ari ubukunzi bw'inda.
uba wikunda wowe gusa. Voilà, ntugomba nkageza ngaha twaravuze duti ikintu conyene gishobora gukiza Uburundi nuko abarundi twemera tugaca bugufi, nuko abarundi twemera tukava kwizima tukareka gukomantaza imitima, maze tukemera tukarengera ivyatu naniye vyose canke ivyatubabaje vyose canke ivyatumye dutatana, ivyatumye twankana, ivyatumye twicana, hanyuma ivyo vyose tukabirengera, maze tukemera kwicarana ku meza tukavugana duti bagabo, ibi bintu biriko bigenda nabi kunuku vyagenze nabi kunuku, none reka tubitorere inyishu. Voilà, ijambo ry'Imana riravuga ngo ntabajana batasezeranye, kandi mu Kirundi naho baravuze ngo imitwe ikora ikoranye canke ngo imiti ikora ikoranye. Ico kintu conyene tugikoze nico kizotuma Uburundi bwogorora, tugashika kuri ya mahangiro yose twirirwa turavuga ngo ni abantu bitirirwa izina ryanje bicisha bugufi. Voilà, bakava mu ngeso zabo mbi. Abarundi murazi ko dufise ingeso mbi. Iki rero ni naco gituma twafashe imisi 40 yo kuba imbere y'Imana twicisha bugufi, twiga kwicisha bugufi kugira ngo twitegurire ivyo bihe vy'ugukira. Turizeye neza yuko bizogenda neza, ariko nikindi tuzi, turazi neza yuko Imana yishurira ku gihe cayo, mugabo tube turi imbere yayo. Imana ibajije iti mbega mwebwe ko nababwiye ko mwicisha bugufi, mwarishije bugufi. Voilà, rero iyo wase kwicisha bugufi Imana iraheze ikagukenyura, yo nituma uca bugufi. Voilà, iragusubiza hasi. Kumva rero ko ukwicisha bugufi ariko kuzotuma igihugu c'u Burundi gikira ingorane zose gifise kino gihe. Kubera iki none bavuga ngo ukwicisha bugufi kwitangira kuduzwa canke kwitangira icubahiro? Tugomba turabire hamwe ibintu 12 vyerekana ko ukwicisha bugufi ari ubwenge ugushikana kwiterambere, ko atari intege nke zituma udashika kwiterambere. Voilà, tugomba twerekane yuko ukwicisha bugufi kwitangira imbere icubahiro. Ubwa mbere ukwicisha bugufi gufasha umuntu kwiga. Abantu ba mbere bakora ibintu bihambaye n'abantu kwigira mu makosa bakoze, bakayakuramwo icigwa. Voilà, bagatahura yuko bo atari abantu baberanda, ahubwo ko nabo bishika bagakora amakosa. Voilà, ayo makosa rero bagaca bayigirako. N'abantu bemera kwigira ku bandi. Voilà, kuko iyo utigiye ku bandi, iyo utemeye guca bugufi ngo wigire ku bandi, urinda usaza uri kijuju canke atacuzi. Icya kabiri, ukwicisha bugufi kwerekana yuko canke kugufasha gutahura yuko utazi vyose. Wiyumvira ko azi vyose, murumva yuko ataba kiciga, ngo uwo muntu rero ngo abakeneye ahubwo ivyo kwiga gusumvya abandi bose. Voilà, ubwa gatatu, ukwicisha bugufi gukomantaza intege zacu, gukomantaza ubwizigirwa, vyubaka confidence canke ukwiyemera. Voilà, bituma ugira ubwizigirwa mu bandi. Voilà, ubwa kane, ukwicisha bugufi kugufasha canke gutuma abandi bakwiyegereza canke bikonekta kuri wewe. Iyo uri umurongozi yicisha bugufi utegerezwa kwikonekta ku bandi. Voilà, ukumva
wobaha akanya kugira ngo bagire ico batereye. Yicisha bugufi n'abantu bake batamukunda. Abantu baguma bagomba kwikonekita kuri we kubera babonye yuko afise iyo mpano yo kwicisha bugufi. Gatanu, ukwicisha bugufi ni inkomezi n'ubushobozi butuma umuntu canke umurongozi aguma yisuzuma. Kwicisha bugufi niko gutuma twumviriza abandi, tukumviriza iryo bagona, tukumviriza ivyiyumviro vyabo, tukumviriza inama yabo, tukumviriza ubwenge bwabo. Mu yandi majambo, ukwicisha bugufi niko gutuma abantu baganira. Iyo abantu bariko baraganira, umwe aravuga bakumviriza, abandi bavuga nawe akumviriza. Voilà. Barahanahana ijambo. Rero kuri nimero aha niho abarundi twapfiriye. Nukuvuga ngo aho ubwishime niho bwabereye. Voilà. Jewe sinoganira na naka, jewe sinovugana na naka, ibi ndavyishoboreye. Ibintu bigaca biguma biyangara, abanyagihugu bakamererwa nabi, inzara ikabica, bakabura ibi, bakabura biriya, kubera uko mantaza imitima, kubera agapati. Voilà. Agapati rero karica. Aha rero niho Imana ivuga iti jewe nshira hejuru abicishije bugufi, ayabishima abishira hejuru ndabacisha bugufi. Voilà. Gituma Bibiliya ivuga ngo ubwibone bwitangira ukumaramazwa. Voilà. Icya gatandatu, ukwicisha bugufi gutuma abandi bashobora kurongora, abandi bagira ico bakoze. Voilà. Ngozi yicisha bugufi aremera yuko adafise inyishu z'ibintu vyose. Agaca yemerera babandi bafise inyishu z'ivyo atazi canke adashoboye, nabo bagakora. Nico gituma bavuga bati ukwicisha bugufi gutuma abandi baronka akaryo kugukora. Voilà. Bone ivyo badashoboye bacicimirizako, ibintu bigaca biyangara, bakemeza yuko babishoboye kandi atavyo bashoboye. Aho guca bugufi bakavuga bate bagabo, ibi ntavyo dushoboye, reka duhamagare ababishoboye babikore. Iki nico kindi cisha Uburundi. Voilà. Hari abahinga ushobora gusanga bashoboye ibi canke biriya, mugabo kubera batari mu mugambwe, kubera ataco bahurijeko n'abari ku butegetsi, abo bakicara ngaho bakemera yuko vya bikorwa vyari gukorwa na babandi babishoboye bikorwa n'abantu b'imbundege bamwe umukuru w'igihugu yigera kuvuga. Izo mbundege rero ugasanga ibisata vyose niyo zibereye, ugasanga ibintu biriko bigenda nabi. Kubera iki? Kubera bamwe bashoboye bacinyijwe, no kuvuga ngo batahawe akaryo kugira ngo bashobore gukora. Iki rero murumva yuko cishe Uburundi. Ukudaca bugufi gutuma ibintu biyangara. Ikindwi, ukwicisha bugufi gutuma umuntu agira ishaka, agira ubwira kukuguma arondeza, canke kimwe bita la curiosité scientifique. Uko twabivuze, umurongozi yigira ku bandi, aguma asoma ibitabo, aguma yumviriza ivyiyumviro vy'abandi. Voilà. Aguma arondeza, aguma agomba kumenya. Voilà. Icumunani, ukwicisha bugufi gutuma canke kudushoboza kuguma turi accountable canke turi responsable, zi yuko ibintu turimwo tuzobibazwa. Voilà. Rero abo ndiko ndakorera, ibi bintu simbwirizwa kubisesagura kuko bazombaza. Voilà. Nimba ari ubutare, jewe njejwe ubu butare, abarundi bazobumbaza.
baza bati mbega amahera yavuye mu butare ari hehe? Bazombaza bati mbega ya mahera yava mu kigega ca leta ari hehe? Bazombaza bati mbega ya mahera yategerezwa kubaka izi nyubakwa ari hehe? Simpava mvuga ngo amwe yategerezwa kubaka baraje canke amwe yategerezwa kugura igitoro ari hehe? Urumva umurongozi aciye bugufi ategerezwa kwibaza yuko umunsi umwe none ategerezwa kwiyumvira yuko umunsi umwe ivyo ariko arakora azotanga raporo kubamuhaye akazi. Uko niko guca bugufi. Abantu bishima canke abantu b'ubwibone bagira bati reka tubirye, ntawe uzodukorako. Ninde yodukorako? Nta nkurikizi. Ibi turabirya tubifungure, nta nkurikizi nimwe. Abo rero nabo ubwibone. Igihe kigeze Imana ikorera kuri abo nyene. Abo bishize hejuru bariko bakora ibintu nk'ivyo, Imana ikagira iti oya yahagaze, nimusubire hasi. Kwicisha bugufi murumva yuko uguma ugira uti iki gikorwa ndiko ndakora hari ahantu nzotanga raporo, kandi bazombaza bati ibi wabikoze gute, ibi biriya wabikoze gute. Nk'abantu bari ku butegetsi ndabahanura bari bakwiye kwicisha bugufi, kuko ntibazi ingene bizogenda. Umunsi umwe Imana ishobora guhindura ibintu, abo bantu bagaca babazwa bati mbega ibi vyagiye, ibi vyakoze gute. Aho rero murumva yuko ibintu biba bihindutse. Ubw'icenda, ukwicisha bugufi gutuma umugwi urimwo canke team urimwo ibona yuko nawe umeze nk'umumambre, ibona yuko nawe uri umwe muri bo. Kubera wicisha bugufi rero biraheze bigatuma bamwe bari muri wa mugwi, bamwe basangiye umugwi bumva bafise sekirite, bumva bafise umutekano, bumva batekaniwe. Ariko umuntu yibona canke umurongozi yibona, ni ukuvuga ngo nahari bamwe bakorana canke bamwe bari kumwe muri ya timu canke muri ya groupe ntibahonyora, baramutinya no kumutinya. Bamubonye bagira bati ca gikoko kiraje. Abantu bakaba barahahamutse kubera uwo. Ivyo rero vyerekana ubwibone. Iyo umurongozi azi kwicisha bugufi, nabo bari kumwe baroroherwa canke bumva bisanzuye mu gushikiriza ivyiyumviro vyabo, canke mu gushikiriza akari ku mutima kababakiye. Kandi ivyo biraheza bigatuma umwimbu wiyongera. Ubw'icumi, ukwicisha bugufi gutuma umuntu canke umurongozi abona kure yaho yategerezwa kubona. Bituma abamwegereye bahabwa agaciro, bagira agaciro. Uwo muntu canke uwo murongozi arirekura akivamwo, akava muri kwa kwikunda kwiwe kurengeje, akemerera abandi ko bashikiriza ivyiyumviro. Iyo hari ikigenze nabi mu vyo ariko arakora, ntata amakosa ku bandi, aremera canke akemanga ko vyamushikiye. Ubw'icumi na rimwe, ukwicisha bugufi bituma umuntu aba nk'isumaku. Umuntu abisumaku, umuntu asumakura abandi, abandi baramwiyumvamwo bakagomba kumwishirako. Abandi mwico gihe biyumva neza,
abandi barumva yuko bumvirizwa, abandi nabo barabona yuko baboneka. Tuma umugwi uguma ukomeye, abantu bakaguma hamwe, bakaguma bafise intege, bagakora ibikomeye. Umuntu aciye bugufi atera intege abandi, akababuranira. Voilà, uko akora ico gikorwa, uko yicisha bugufi, nivyo bituma abandi bantu benshi bamuzako. Nta muntu n'umwe yipfuza kuja ku muntu yishima canke umuntu w'ubwibone. Wese yumva yugurukiwe kuja ku muntu yicisha bugufi. Voilà, muzokumvirize baravuga ngo yo ngo naka ngo ujya n'umuntu aciye bugufi cyane. Voilà, no kuvuga ko ari abordable, ariko ari umudiregiteri kanaka ahantu bavuga ngo yo gujya gumutelefone no kumutelefona ngo aca gucira ko telefone canka akagutuka. Voilà, ubwo n'ubwibone. Bugufi rero gutuma haba ambona environnement, ikirere ciza, abantu bakiyumva, abantu bakumva bafise umutekano. Voilà, ngo mu gihe ukwicisha bugufi ariko kuriko kurakora, ubwizigirwa buriyongera canke burakomezwa. Voilà, icya 12 ari naco canyuma, ukwicisha bugufi butuma umuntu ashimwa, umuntu yubahwa. Voilà, rero murumva yuko ariho hahagaze rya jambo ngo l'humilité précède la gloire. Voilà, ngo kwicisha bugufi kwitangira imbere icubahiro. Voilà, ukwicisha bugufi kwitangira imbere icubahiro. Murumva yuko ukwicisha bugufi gutuma abantu bagushima, gutuma abantu bakubaha. Iyo rero ushimwe n'abantu, iyo rero ubahwa n'abantu, ni ca cubahiro. Voilà, aho rero abantu baraheza bakakwiyumvamwo. Aha niho hava za success, niho ugira amasikise ku bantu, abantu bakumva bagukunze, abantu bakumva bakubwira amabanga yabo, abantu. Voilà, icubahiro. Kubera iki? Kubera kwicisha bugufi. Nta muntu n'umwe yobwira sokre canke ibanga, nta muntu yokubahuka kubwira umuntu w'ubwibone, umuntu yishima ibintu vyiwe vyokunda. Nta nuko mwovugana kuko wewe bariko arakuvuma canke gutera imiragwe. Voilà, nibindi nibindi, ivyo muravyumva. Noneho nta nakanya guha ngo mushobore kuvugana. Ituma rero bavuga bati umurongozi mwiza ategerezwa kwicisha bugufi. Ukwicisha bugufi niryo shingiro, niwo mushinge uburongozi bwiza. Ukwicisha bugufi murumvize yuko kuzana trust canke ubwizigirwa. Ubwo bwizigirwa nabwo ugaca butuma abantu bagushima hanyuma bakakubaha, ivyo bikakuviramwo icubahiro. Voilà, barundi kazi twige kwicisha bugufi. Kwicisha bugufi murabona yuko atari ubujuju, si intege nke, ahubwo n'ubwenge, n'inkomezi, n'ingufu, n'ubushobozi butuma wubahwa, ukundwa, hanyuma bikakuviramwo icubahiro. Petero wa mbere igice ca 3 ku murongo w'8 haravuga ngo ibisigaye mwese muhuze umutima, mubabarane, mukundane nk'abavukana, mugiriranire imbabazi, mwicishe bugufi
mu mutima. Voilà. Ntimugere ikibi ku kindi canke igitutsi ku kindi, ariko mubigerane n'umuhezagiro, kuko ico arico mwahamagariwe, kugira ngo namwe muragwe umugisha. Kugira ngo turonke umugisha ni mpaka twicishe bugufi. Reka mbandanye. Petero wa mbere igice ca 5 ku murongo wa 6 haravuga ngo, nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko kw'Imana k'ubushobozi, kugira ngo izibashire hejuru mu gihe gikwiye. Voilà. Nimba twifuza ko igihe kimwe tuzobona duteye imbere, tuzobona igihugu c'u Burundi ari igihugu c'amata n'ubuki, condition nuko twicisha bugufi. Ibi nibaza ko biri kirere bantu b'Imana. Ijambo rirasubira rikavuga ngo, kuko Imana igwanya bibone, hanyuma abicisha bugufi ikabaha ubuntu. Ngaha ntibikenewe yuko mvuga amajambo menshi, ariko murabona yuko abarundi kino gihe duhanzwe n'ibibazo bitandukanye, dukwiye kugira umutima wo guca bugufi, tukaja hamwe, tukumvikana, tugatora umuti w'ingorane zose ziduhanamiye, hanyuma tukibera muri bwa Burundi bw'amata n'ubuki. Nuko kwicisha bugufi tuvuga yuko ariko gutegerezwa gukiza Uburundi. Ntawe ubwibone bwahaye atari ukumaramazwa, atari ugukoroka, atari ugutibuka, atari kwambara ibara. Reka nsozere mvuga nti Imana idushoboze, Imana idufashe kugira uyu mutima wo guca bugufi, kugira ngo dushike aho Imana yifuza yuko dushika, kugira ngo dushike ku mugambi w'Imana, kugira ngo dushike kuri amasezerano Imana yadusezeranira, kugira ngo dushike vy'ukuri muri ca gihugu c'amata n'ubuki. Kwicisha bugufi rero bisaba kwibabaza, bisaba kwiyanka, bisaba sacrifice, bisaba ikimazi. None wewe uremeye gutanga ico kimazi? Uremeye gutanga ico bisaba kugira ngo igihugu c'u Burundi gikire, kugira ngo ingorane ziri mu gihugu c'u Burundi zihere? Voilà, nta kindi. Twavuze duti gukoresha ingufu ntibikenewe, twavuze duti gukoresha ibintu biriya ntibikenewe. Inzira yonyene ikenewe no kwicisha bugufi. Twarerekanye ukuntu two kwicisha bugufi kugira ngo dushobore gushika ku mahoro n'iterambere birama. Imana nibahezagire mwese. Ikigwa cabaye kirekire, ariko reka twibananirize kwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu ataragira subscribe ntiyibagire kuyigira. Voilà, nayigire, acafyonda kuri jeme, acafyonda no kuri kakazogera canke kaka kengeri, kugira ngo ikigwa cyose dushizeko azokwama kibona na notification.